Nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo ry'icumi n'indwi z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza, ndetse naho udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe mwaramutse cange mwiriwe bivanye n'aho udukurikira uherereye nyene. Wowe udukurikira uri mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, aho udukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Uganda, ukadukurikira uri mu gihugu kibanyi ca Kenya, mu gihugu kibanyi ca Tanzania ndetse no mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, mwese ndabahaye kaze ntanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro biba biriko biravugwa irya nino mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibisata bitandukanye biba biriko biravugirwamwo amakuru atandukanye irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ya kure. Ico utegerezwa gukora nta kindi ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, naba handitse ijambo s'abonner wowe ukoresha YouTube y'igifaransa urafyondako, ndetse naho ukoresha YouTube y'icongereza urasanga handitse ijambo subscribe, uramanuka ugenda ufyondeko hama uba uduhaye intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi, umwanya ku mwanya. Ano makuru ntunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru iriko iravugwa mu gisata c'umutekano, aho iyongerezwa ry'umutekano riteye amakenga kuri RTNB, aho ni mu ntara ya Bujumbura. Abakozi ba radiyo n'imboneshakure vy'igihugu RTNB, ikinyamakuru ca leta, bakangutswe babonye kuri uwu wa gatanu mu gitondo ibikoresho vyo gucunga umutekano vyongerejwe, harimwo imbwa zicungera umutekano ku bwinjiriro bw'ico kimenyeshamakuru. Ibice bicunzwe n'igipolisi kidasanzwe kijejwe gucungera inzego vyari vyongerejwemwo abapolisi. Abakozi b'ico kinyamakuru ca leta kiri muri karitiye Kabondo ku kilometero kidashika kimwe uvuye hagati mu gisagara ca Bujumbura mu mugwa mukuru w'ubutunzi, vyabagoye kurengana amabariyeri imbere yo gushika mu bigo vy'iyo radiyo n'imboneshakure. Abakozi bavuganye na SOS Media Burundi tunakesha iyi nkuru bavuze ko bategerezwa kwerekana ikarata zabo zibemerera kwinjira muri RTNB kugira ngo barengane ibariyeri ya mbere, ico kikaba kibaye irya mbere. Bongera koko ata modokari n'imwe y'akazi canke yigenga yashobora kurengana umuryango w'ico kinyamakuru imbere y'uko isakwa n'imbwa z'igipolisi. Mu myaka irenga 25 maze nkora kuri RTNB sinari bwigere mbona imbwa mu bwinjiriro bwa RTNB. Ikindi kandi sinari bwigere mbona urwikeko gushika kuri ico kibanza ku bakozi b'ico kinyamakuru ca leta. Uko akaba ari kumwe mu bakozi b'ico kinyamakuru ca leta yidoga. Ivyo tubona ntibisanzwe. Uko akaba ariko uwundi mukozi yabwiye SOS Media Burundi imbere y'umutaga wo kuri uwa gatanu. Isuzuma risanzwe ku bw'imwe mu ntwazangabo yo mu gipolisi kidasanzwe hakorera ku kirimba c'umukuru w'igihugu, ni isuzuma risanzwe ry'imbwa zijejwe umutekano ziheruka gukurwa muri Afurika y'Epfo. Yemeje ati twongereje umutekano mu bigo vya RTNB, nta mvo n'imwe yatanzwe. Uko akaba ariko SOS Media Burundi yabwiwe n'umumenyeshamakuru wa RTNB ubwoba bw'ibitero bishobora kuba. Ku bw'ayandi masoko mu bijanye n'umutekano, abategetsi b'u Burundi baratinya ibitero bishobora kuba inyuma y'igiheruka gukorwa n'abaroberi ba Red Tabara mu gice ca Buringa muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'igihugu mw'ijoro ry'uwa kabiri rishira uwa gatatu Nyakanga guheze. Hari amakuru akwiragizwa avuga ko hariho umurwi wa roberi bashobora kugira ibitero ku butaka bw'u Burundi umwanya uwo ari wo wose. Uwo mugwi urongowe n'umuhutu hamwe n'abandi bagwanyi benshi boba bacumbitse muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Ku bw'ibimenyetso vyose hamwe n'agashavu kari mu mitima y'abantu bamwe bamwe, birumvikana ko umukuru w'igihugu amira amagabo. Uko akaba ariko bibonwa n'umwe mu begereye umugambwe CNDD-FDD, umugambwe uri ku butegetsi. Ku bw'umumenyeshamakuru w'umurundi aronka amakuru menshi y'umugambwe uri ku butegetsi n'inzego za leta, umukuru w'igihugu Neva nta muntu n'umwe acizeye muri iyi minsi.
ubu umukuru w'igihugu akora wenyene nka kumwe umengo abashikiranganji ntibakigira akazi nico gituma ubona umukuru w'igihugu amara iminsi yidoga ariko ata bikorwa bigaragara bikurikira ahubwo akaba ariko ashikiriza aranabandanya ati ibintu biriko biraba biratandukanye cane no ku gihe ca Nkurunziza hari abantu bake biteguriye kwitangira umukuru w'igihugu Neva arabizi kandi hategerezwa gukora ibishoboka vyose kugira ngo yikingire ku bwa bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara c'ubudandaji gusuzuma indangamuntu mu biraro vy'i Bujumbura vyariyongereye kuva ku munsi wa kane mw'ijoro kuva ku ihirikwa ry'ubutegetsi ryaburijwemwo ku wa 13 Rusama 2023 imodokari zemerewe kwinjira muri RTNB ni imodoka z'akazi imodokari z'abigenga zitegerezwa guhabwa uruhusha rudasanzwe rwo kwinjira mu bigo vy'iyo nsamirizi ya leta nayo mu yandi makuru kandi ni uko mu Burundi abategetsi b'u Burundi baburijemwo inama mpuzamakungu y'abakenyezi b'abakirisu abategetsi b'u Burundi batangaje kuri uwa kane ko bafuse inama mpuzamakungu yahuza abakenyezi b'abakirisu yari yatunganijwe n'ishengero rirongowe n'umuvugabutumwa w'umukenyezi aturuka mu Rwanda umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano akaba asigura ko habaye kurenza urugero ico gikorwa co kwitabiriwe n'abantu barenga ibihumbi 4 bavuye ku migabane itandukanye kubwo abatunganije ivyo bikorwa aho bavuga ko bacizeye ko abategetsi b'u Burundi bazokwemera ko kiba iryo koraniro ryobereye mu bumanuko bw'igisagara c'ubudandaji Bujumbura kuva ku wa 15 gushika ku wa 17 Nyakanga 2023 mw'ikete ryo kuburizamwo iryo koraniro mpuzamakungu SOS Media Burundi yabonye umushikiranganji mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano Martin Teretse yagiza abateguye iryo koraniro kuba baraboneye ko akaryo kugira ngo basahura abanyagihugu duhejeje kumenya ko mwifashishije uru ruhusha mu gukora ubusuma ibihushanye n'ivyo mwanditse mw'ikete ryanyu nk'uko akaba ari ko umushikiranganji yabagirije imvo nyazo umuvugabutumwa Mignone Kabura yategerezwa kwigisha muri iyo minsi 3 i Bujumbura arakurikiranwa cane n'abarundi n'abanyarwanda baba mu bihugu vyabo no hanze y'ivyo bihugu vyo mu karere k'ibiyaga binini imbere yuko ashika ku mugwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi kuri uwu wa kane abateguye iryo koraniro basavye umuntu wese yipfuza gufata mu mugongo ico gikorwa gutanga amafaranga ububiko bubiri bugenewe ico gikorwa bwaruguruwe muri banki konte y'amafaranga y'agaciro hamwe n'iy'amarundi abantu benshi mu Burundi mu Rwanda no mu baba hanze y'ivyo bihugu barashigikiye ico gikorwa barashize amafaranga afadika kuri izo konti uko ari zibiri niyo mvo yonyene yatumye abategetsi b'u Burundi baburizamwo ico gikorwa uko akaba ariko bibonwa n'umwe mu bakiristu b'ishengero ryegereye n'abateguye ivyo bikorwa ntibiramenyekana nimba umushikiranganji mu vyajejwe harimwo intwaro yo hagati mu gihugu hazotegeka ikoreshwa ry'ayo mafaranga yari amaze gushirwa kuri ayo makonti abiri abategetsi bacu bategerezwa kuba bafise ingorane ni gute baburizamwo igikorwa nk'ico mu gihugu gikenya amafaranga mvamakungu n'ingenzi kandi iryo koraniro ryari guhuza abantu benshi ikindi Uburundi bwaca bumenyekana ubuheruka umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Rwanda yari yitabiriye ikoraniro nk'iryo i Kigali niwo mwihwezo wakozwe n'umwe mu barundi baba hanze y'igihugu abakenyezi benshi b'abarundi baba hanze y'u Burundi bari bamaze gushika i Bujumbura muri iryo koraniro Connect Africa Conference 2023 abavuganye na SOS Media Burundi bakaba bavuga ko birimwo igipfungu mu kwezi kwa munani guheze abatari munsi y'ibihumbi 5 baragiye ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali kwitabira ikoraniro nk'iryo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Rwanda Jeannette Kagame yari mu bitavye iryo koraniro aho imitima ya benshi yubatswe tangwa intahe nyinshi ku bw'umwe mu baserukira rimwe mu mashengero rukirisu yo mu karere ka Afurika y'ibiyaga binini ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye hariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye tukaba twatanguye ano makuru nkugeza ko inkuru ivuga ko iyongerezwa ry'umutekano riteye amakenga kuri RTNB aho nyene ni mu ntara ya Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji nkabanyasozereye kuri no nkuru ivuga ko abategetsi b'u Burundi baburijemwo intama mpuzamakungu y'abakenyezi b'abakiristu nonyemerere nkushimire ntanakwipfuriza kubandanya uragira umunsi mwiza aho uherereye